Bagenzi, murahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno musi. Ariko imbere yuko dutangura ikiganiro cacu cuno musi, mu nkundire tubanze twishire musi y'uburinzi bw'Imana muga uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami, tuje imbere yawe tugiye kwiga icigwa kidasanzwe. Mwami, turakwinginze buri wese ugiye gukurikirana kino kigisho ubane nawe kandi ugutahura kuvy'iwawe mw'ijuru abariko kubana natwe mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Icigwa cacu cuno musi kivuga ngo ukuri kwerekeye umunsi mukuru wa Pasika. Ukuri kwerekeye umunsi mukuru wa Pasika mugiye kugishikirizwa n'umusavyi uhoraho, imbohe ya Kristo Jimmy Nishimwe. Mugenzi, ndaguhamagarira kubana nanje muri uno mwanya kandi ukurikirane icigwa witonze, ushikane ku mpera yaco kugira ngo ushobore gutahura no kumenya ukuri kuzuye kuvyerekeye uno munsi mukuru nk'uko ijambo ry'Imana Bibiliya ribiduhishurira neza. Ukuri kwerekeye umunsi mukuru wa Pasika. Kugira ngo dushobore gutahura rino jambo, dutegeza gutahura ijambo Pasika. Mbega ijambo Pasika risobanura iki? Ubusobanuro bw'iryo jambo buva ku nkomoko yaryo. Ijambo ry'Imana Bibiliya riratanga neza inkomoko y'iryo jambo. Hariya mu gitabo co Kuvayo tuhabona n'amajambo avuga ngo uhoraho abarira Mose na Aroni mu gihugu ca Egiputa atuku kwezi kuzobabera imfura y'amezi, kuzobabera ukwezi kwa mbere mu mwaka. Nimubarire ikoraniro ryose ry'Abisirayeli ku munsi ugira 10 w'uku kwezi, umuntu wese yiyabirire umwagazi w'intama uko amazu yarase angana, umwagazi umwe mu nzu yose. Bibiliya ibandanya ivuga iki? Ivuga ngo kandi iyo nzu niyabirimwo inkehwa tomara uwo mwagazi, uwo muntu afatanye n'umubanyi wiwe bahereranye, bawusangire uko igitigiri c'abantu kiri, uko igisa c'umuntu wese kiri. Abariko muzoharura igitigiri c'abakwiye gusangira umwagazi wanyu, uzube utagira agasembwa w'isuguru itarengeje umwaka. Muze mukure mu ntama canke mu mpene. Ijambo ry'Imana rirabandanya riduhishurira. Mu nkundire tubandanye dusoma kino gice co Kuva, igice ca 12. Twahereye ku murongo wa mbere tumaze gushikana ku murongo wa 5. Reka tubandanye. Muze muwurorereze umunsi ugira 14 w'uko kwezi nyene. Ikoraniro ryose ry'Abisirayeli baze bakerera imyagazi yabo ku mugoroba. Bagenzi, ndashaka ngo mushobore kubitahura neza. Yesu abicishije igihe yari ahagaze mu nkingi y'igicu, mbere akongera agahagarara no mu gisaka caka umuriro. Ca gihe yari karayobora ubwoko bw'Abisirayeli, yaraje kugira ngo abarire Mose ibyo bakwiriye gukora kugira ngo bashobore gukira. Uko niko Imana yari kirabarira ubwoko bwayo bw'Abisirayeli. Ariko kandi tumaze kumva ibintu bikurikira, yuko hari mu kwezi kwa mbere ku munsi w'indwi niho bagomba gutangura bino bintu, maze bikarangira ku munsi ugira 14. Ni kuvuga ngo ku wundi munsi ugira indwi. Ni kuvuga ko bino birori
ino minsi mikuru bino bintu Imana yari kirababwira bagomba kubitangura ku isabato bakabirangiza ku yindi sabato yakurikira. Ijambo ry'Imana ribandanya ritubwira iki? Mu by'ukuri uku abariko muzozirya muze muzirye mukenyeye mwambaye inkweto mufashe inkoni mu minwe, muze muzirye vuba na vuba. Iyo niyo Pasika yanje jewe Uhoraho. Aya maraso azobabera ikimenyetso ku mazu murimwo, nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana, nta cago kizobagirako ngo kibarandure igihe nzotera igihugu ca Egiputa. Kuvayo igice ca 12 ku murongo wa mbere gushika na 5, ku murongo wa 6 gushika na 8, hamwe n'umurongo wa 11 mbere n'umurongo wa 13. Imana ibarira Mose yuko hagomba kwama haba ino minsi mikuru ya Pasika yagomba gutangura ku isabato maze igahera ku yindi sabato. Kandi hari ibintu bikomeye Imana yabwiye Abisirayeli mu gihe bakora Pasika, bagomba kubikora kurya ino myaga z'intama bahagaze bakenyeye bambaye bafashe inkoni, kubera yuko Imana yari ifise imigambi yo kubakura mu gihugu ca Egiputa. Kandi Imana yari ifise ikintu gikomeye Abisirayeli bagomba kujamwo kandi bakava no mwabuno buja bwa Egiputa. Imana irababwira ati iyo niyo Pasika. Rino jambo Pasika nk'uko Imana yaciye irisobanura, nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana. Niyo mpamvu yitwa Pasika, kubera yuko nzorengana. Ni kuvuga ko ijambo Pasika bisobanura kurengana, kubera yuko igihe Imana yari igiye kurimbura ubwoko abana b'abahungu b'imfura b'Abanyegiputa, igihe yasanga ku gishimaryango c'Abisirayeli hariho amaraso, yaca irengana. Iyo niyo nkomoko ya Pasika. Ariko kandi rino jambo Pasika rirafise ibintu byinshi risobanura. Birafise n'ukuntu Imana yagomba kubakiza ikiganza kibi ca Farawo maze ikabarenganana kugeza naho ibajabura ikiyaga gitukura, bakavavana n'ingeso mbi n'ubugunge n'ibibi byose bagomba kubonera mu nzu y'ubuja ya Egiputa. Ariko kandi no Pasika yari ifise ubusobanuro bwinshi yasigura, kubera yuko buno bwoko bwa Isirayeli ntibwagomba gusohoka muri Egiputa gusa mu buryo bw'umubiri, ahubwo bwagomba gusohoka muri Egiputa busizeyo n'ivyaho byose, maze bukagenda kuba mu gihugu c'isezerano, igihugu gitandukanye cane n'ico bari barimwo ca Egiputa. Imana yari yavuze yuko kizoba igihugu c'amata n'ubuki, igihugu ciza bagomba kubamwo bubaha Imana, bakora ivy'Imana igomba. Niyo mpamvu imbere yuko bacinjiramwo Imana yihutiye kubaha amategeko 10. Gihe basiga ano maraso, umumarayika yaraje maze ararengana abahungu b'imfura b'Abanyegiputa, aba aribo barimbuka. Hariya muri Kuvayo igice ca 12 ku murongo wa 14 gushikana ku murongo wa 17. Kandi uwo munsi uzubabere umunsi w'icibutso. Noneho Imana itangwe kubaha amategeko adasanzwe, ntibigomba kugarukira ngaho gusa, ariko ngo uwo munsi uzubabere umunsi w'icibutso, umunsi mukuru wanje Uhoraho. Muze mwame muwugira mukuru, kibe icagezwe c'intahava. Ku munsi w'intangamarara muze mukure umwambiro n'icambiwe cose mu mazu yanyu, kandi ku munsi w'intangamarara mukuranye no kuba ikoraniro ryera. No ku munsi ugira indwi haze habe iri
bindi nyene bino nivyo nariko ndababwira yuko byatangura ku munsi w'indwi w'ukwezi kwa mbere haba ari ku isabato, maze ku yindi sabato yakurikira ku munsi ugira indwi naho nyene hakongera hakaba ikoraniro ryera. Bagenzi, ibi Imana yariko irabibabwira ntago bari bwasobanukirwe rino jambo isabato kubera yuko bari baribagiwe. Ushaka kubitahura neza ushobora gukurikirana icigwa twigishije kivuga ukuntu abisirayeli bari baribagiwe. Ibi ni Imana yari itanguye kongera kubibibutsa. Mu yandi Imana yagiye ikoresha amajambo yo kubibutsa ibintu bari baribagiye, na cane cane nk'isabato yo bari barayibagiye kubera yuko kuja mu gihugu ca Egiputa byabononye bikabajana mu buja bwo mu buryo bw'umubiri hamwe no mu buryo bw'impwemu. Imana yabariye rero muno bwoko yuko ku munsi ugira indwi, ni kuvuga ngo isabato ya mbere y'ukwezi kwa mbere, bazokora ikoraniro ryera kandi bazotangura iminsi mikuru ya Pasika, maze ku yindi sabato ikurikira ku munsi ugira indwi wundi ukurikira naho nyene hagomba kuba ikoraniro ryera, maze ntihaze hagira igikorwa na kimwe gikorwa kuri uwo munsi atari igikorwa cinda. Bagenzi, ndashaka ngo mubitahure igihe Imana yabarira bino abisirayeli ntago bari bwahishurirwe neza iby'isabato. Niyo mpamvu Imana itakoresheje ino mvugo ngo isabato, ariko yarakoresheje ku munsi ugira indwi, kubera yuko yari igiye kubabwira mu mategeko 10, yari igiye kubabwira muri Kuvayo. Nico gituma mu gice ca 16 ca kino gitabo cyo Kuvayo Imana yakomeje kubigisha ibyerekeye isabato imbere yuko noneho ibibabwira neza mu mategeko 10 aboneka muri Kuvayo igice ca 20. Ndibaza ngo aha murashoboye kwatahura. Uwo munsi nyene ariho nzoba narabakuriye mu gihugu ca Egiputa muri amasinzi y'ingabo. Bagenzi, ibi byose Imana yariko irababwira ko bagomba kubikora ku munsi w'indwi kubera yuko ari umuremyi wabo, kandi bashirako na kano kantu yuko haruhande yo kuba umuremyi wabo niyo yonyene yongeye kudukura twese mu buja mu vyaha mu gihugu ca Egiputa. Mose yongeye kubyibutsa abisirayeli igihe yasubiriramwo amategeko abisirayeli. Mose yongeye kubisubiramwo igihe yasubiriramwo abisirayeli ibyo bagezwe. Igitabo cyo gusubira mu byagezwe igice cya 14 ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa mbere hamwe n'umurongo w'8. Ukwezi kwa Abibu muze mwame mu kugira gukuru, mwitondere ivya Pasika y'Uhoraho Imana yanyu. Mose yasubiririyemwo abisirayeli iby'Imana yavuze. Ukwezi kwa Abibu ni kuvuga ko hari ukwezi kwa mbere ku bisirayeli, muze mwame mu kugira gukuru, mwitondere ivya Pasika y'Uhoraho Imana yanyu. Kuno kwezi kwa Abibu mwa kino gihe cacu kuza gushika hagati y'ukwezi kwa gatatu gushira kwa kane kwa kino gihe, nico gituma mubona ubupapa bukora Pasika mwa kino gihe, kubera yuko buraramiriza bukagenda kurondera kino gihe, kandi kubera yuko Roma ni kuvuga ubupapa bwahinduye isabato bukayikura ku munsi w'indwi bukayishira ku munsi wa mbere. Niyo mpamvu mubona Pasika ya Roma ikogwa ku munsi wa mbere. Barabisobanukirwa neza yuko uno ari umugigwa wakogwa ku munsi wera w'isabato, kubera yuko isabato bobo bayanse bakatoranya uwundi munsi nk'uko babyivugira. Uwo munsi niwo bakorako Pasika yabo. Noneho murashoboye kubisobanukirwa neza, kuko mu kwezi kwa Abibu ariko kwa mbere ariko kwa gatatu gushira kwa kane kw'iki gihe Uhoraho Imana yanyu yahenze mw'ijoro akabakura muri Egiputa
imitsima itambiwe izibe ariyo murya kumara iminsi 6, maze kugira indwi muze mugira ikoraniro ry'agahebuza mushengereye Uhoraho Imana yanyu, ntihaze hagira igikorwa mukorako. Ibi nibyo Mose yabwiye Abisirayeli, nibyo nanjye nariko ndababwira yuko ariko Imana yari yavuze. Mu minsi 6 bagomba kuyimara barya imitsima itambiwe. Ni kuvuga ngo ku munsi wa mbere w'isabato bagomba gukora ikoraniro ryera, bagaca bamara iminsi 6 barya imitsima itambiwe, maze ku munsi ugira indwi akaba ari wo munsi noneho ibirori byo kurangiza, akaba ari umunsi uhambaye w'ikiruhuko. Niko byari bimeze cyane. Mu nkundire rero turabe mu gihe cya Yesu naho ukuntu byari bimeze. Luka igice cya 18, igice cya 19, igice cya 20 kubandanya harerekana Pasika ya nyuma yabayeho. Reka durabe Bibiliya kugira ngo ishobore kubidusobanura neza. Luka igice cya 18 ku murongo wa 31 gushikana ku murongo wa 35, yihererana bamwe 12, arababwira ati turaduzi Yerusalemu, kandi byanditswe n'abavugishwa n'Imana byose bizoshika ku mwana w'umuntu. Ni kuvuga ngo ibyari byarahanuwe mu isezerano rishasha byose byavuga byerekeza ku mwana w'umuntu, igihe cyabyo cyo gushika kirageze. Kandi Yesu n'abigishwa biwe bariko baduga hehe? Bariko baraduga Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika, kandi byanditswe n'abavugishwa n'Imana byose byari bigiye gushika. Azoshirwa mu maboko y'abanyamahanga, ashinyagurirwe, ateterezwe, avumwe amate, kandi bazomutonagura bamwice, ku munsi ugira gatatu azozuka. Ntibagira icyo batahura muri ibyo, kandi iryo jambo bari bararyumvise, ntibamenye ibyo babwiwe. Bagenzi, ndashaka ngo hano muhatahure, kubera yuko n'icigwa gihagaze. Abantu benshi barabwirwa ariko ntibumva. Ntibitangaje yuko no gushika no mwakino gihe abantu bakomeza kubwirwa ntibumve. Intumwa za Yesu zari zaramaranye igihe kirekire na Yesu, bari baragirwa amahirwe yo kwiga no kubona ibyari byaravuzwe yuko byose biza kuri Yesu. Ibyanditswe byera byerekana iki? Ibyanditswe byera bivuga yuko bano 12 bari baragirwa amahirwe yo kumenya ibya Mesiya, kandi n'imbere yuko Yesu abatora, bamwe muri bo bari baragerageje kwitegurira ico gikorwa cyo kwakira umwami ahambaye. Ariko kandi ibyo kumenya yuko byanka byakunda ibimazi n'ibindi byose byakorerwa mu ihema, na bya maraso yasigwa ku bishimajyango bigatuma Abisirayeli bakira, yose yuko yari amaraso ya Yesu, kandi ayo maraso agiye guseseka vuba, ntibigeze batahura namba. Ageze hafi Yeriko, hari impumyi Abisirayeli bashinga ku mishimajyango by'inzu yabo, yose yagereranya amaraso ya Yesu Kristo yari agiye guseseka, kandi yari yasesetse. Ikigeretsweho yarapfuye, kandi ku munsi ugira gatatu arazuka. Ku wa mbere w'iminsi 7 kare mu mutwenzi baja kuri yamva, bajanye bya bimota neza bateguye, basanga ikibuye gitembagajwe kivuye kumva. Binjiyeyo ntibasangamo ikiziga c'umwami Yesu. Maze ibyo bikibatangaje, bahabonye abagabo bari bahari bagitinye, bunamitse amaso hasi, barababaza bati, niki gitumye muronderera uriho ahantu h'abapfuye? Bagenzi, abantu bo mwakino gihe na nubu nk'uko byashikiye bano bagore, ijambo ry'Imana riravuga ntibumva, bakomeza gukora ibintu. Hari ikintu Satani akoresha, hari tekinike Satani akoresha. Satani ashaka ngo ibyiza babigire bibi,
ibibi babigire bizima. Nimwiyumvire namwe, abantu bakavuga ngo amategeko y'Imana yarakuweho, ngo ibyo byari mu isezerano rya kera, ariko kandi bagaca bagaruka icyitwa Pasika cerekeza kuri Yesu, bagaca babandanya bakigira mwa kino gihe, kandi bavuze ngo ibya kera, ngo byo mu isezerano rya kera byaravuyeho. Bano bantu mwumva atari abafariseri? Baracanga ibintu kugira ngo abantu b'abayoboke babo ntibashobore gutahura na kimwe. Abamarayika barababwira ati ntari hano ariko yazutse. Mwibuke uko yababwiye akiri Galilaya ati umwana w'umuntu akwiye gushigwa mu maboko y'abanyabyaha no kubambwa no kuzuka ku munsi ugira gatatu. Yesu acishije muri bano bamarayika yibukije abantu biwe kongera kumva ijambo ry'Imana ryavuze. No munsi nanjye umusabyi w'Uhoraho ndabahamagarira kumva iki jambo ry'Imana ryavuze. Birakwiye yuko dusubiramo gusoma, mugasoma kugira ngo buri wese amenye iki jambo ry'Imana ryavuze nk'uko ndiko ndabibabwira. Yesu yarasezeye abigishwa biwe aduzwa mu ijuru, yaragiye. Ubu turiko turamusenga ari mu ijuru. Bya bintu byo kuja mu baherezi bo ku isi byararangiye, byo gutanga ibimazi byararangiye. Ikimazi kimwe yatanze gusa kirahagije kugira ngo abantu bose bakire inkota ikarishe ya kirimbuzi y'Imana. Kandi ntago tukigenda kubahereza ukundi, ntago tukigenda kubwira ibyaha abantu, ariko tubibwira umwami ahambaye. Ijambo ry'Imana, Bibiliya Yesu Kristo yadushigiye, rigomba kuba urumuri rutumurikira ibihe byose. Yesu Kristo agiye kuza vuba, ego agiye kuza vuba bidatinze. Tugiye kubona agacu gatonya gaseruka iburasirazuba. Ni umwami Yesu Kristo aje gutwara ubwoko bwiwe bwasigaye bwitondera amategeko y'Imana kandi bufise n'ibishingira Yesu intahe. Abirengagije amategeko y'Imana bagiye kwibonera ko vuba Yesu ntago azoza nk'umwami ahambaye, ahubwo azoza asa n'umwana w'umuntu, umwagazi w'intama yishwe, kugira ngo abantu bose bibonere ibyo batakaje. Abantu tuguba tubwira ngo nibihane, bizere Yesu, batandukane n'icyaha bakanka, bazokwibonera ukuntu ijuru ryari ryarakoze utwigoro twose, ariko bakanka kumva. Mbega mugenzi, ntiwokwakira Yesu Kristo bicitwa uno munsi? Mugenzi, niwizere Yesu Kristo bicitwa uno munsi, mwakire ijambo ry'Imana.